turagushimiye Mana kubw'igikorwa cyiza cyo kugira tournage ya filme Buzoca Mana. Turagushimiye uno munsi ko giheze Mana, turagushimiye ku byabaye byose, turagushimiye Mana kubw'iyi histoire y'iyi filme Buzoca, kandi Mana turakwizeye kuri imanikira neza, turakwingize Mana n'ibindi bikorwa byose bisigaye gukorwa kuri iyi filme Mana uzowikorere nk'Imana. Mana turakweretse n'umunsi tuzoyisohora, umuntu wese azoyiraba Mana, umuntu wese Mana azoyiraba Mana, uzohindura ubugingo bukiwe. Turizera Mana ko izofasha imitima ya benshi Mana, abantu benshi bazohinduke kubw'iyi filme Buzoca Mana. Uragendagendera imitima y'abantu, abantu bazokwihane Mana, izigira ikimazi ku bantu benshi Mana, izigira impact nini yabo kibirengeye Mana. Turagushimiye kubw'iyo gukora ibikomeye, turagushimiye Mana ko wabanye natwe kuva tournage itangura n'uno munsi Mana tuyihejeje Mana. Turatanze ishimwe Mana, turatanze ishimwe kuri wewe Mana. Warakoze, waratuzigamye Mana, waraduhaye uburyo dukoresha mu bintu byose twakeneye. Nukuri Yesu turatanze ikimaze cy'ishimwe, nuhabwe icubero wite kwambaye. Warakoze Mana, turiteze ibikomeye ugiye gukora kubw'ino sinema, turiteze Mana ubutumwa bukomeye abantu bagiye kuronka, turiteze Mana guhinduka gukomeye Mana. Mana turavuze turakoze, wabanye natwe, watugiriye neza, turavuze turakoze Mana. Nuwewe icyubahiro Yesu, urakoze Mwami Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina ryawe tubisenze, amen. Filme duhejeje gukina yitwa Buzoca. Turashimira Imana ko yabanye natwe muri tournage. Uno munsi tournage turahejeje tournage ya sinema Buzoca. Hasigaye ikindi gihe ko muzoyibona iriko irerekanwa ku mateleviziyo mu Burundi, iri kuri YouTube, iri ku masede, iri mu mazu yanyu, yitwa filme Buzoca. Rero harimo inkuru ikomeye cyane, ni filme Rukristo. Turizera ko izofasha Uburundi, turizera ko izofasha Abarundi, turizera ko izofasha abanyamahanga. Igihe muzoyibona muzoyihererekanye kugira imitima ya benshi ishiruzeho guhinduka, maze ubwami bw'Imana bushiruzeho gukomera. Aba ni Jenny Twanizigimana Sandrine, aba bari mu ba muri filme nitwa Ndemana Naomi, nitwa Naomi w'igikundi. Haleluya. Okay, aba n'aba acteur principal bakinye muri filme Buzoca. Bivuge bavuge bega wakinyiki. Ego murakoze, nitwa Nahigejeje Marie Doris, muri filme nitwa Megane. Ego ndibaza hore nakinye ndayituye abakobwa bose, Imana ibahezagira, amen. Nanje ni Fanila Vina ariko mubona kinye nitwa Samantha. Ukambere ko ndabaramukije. Nanje muri filme Buzoca nakinye ndi Reka kubinyibutsa Imana ibabarire uharigwe. Gusa nkaba jewe rero nakinye nkaba ndayituye abana bose, abana barezwe n'abavyeyi atari bo, bakaca bibaza yuko
bakumva umenga hariho limite ihari y'urukundo hagati yabo burya hajyanye ivyumviro vyacu nivyo bitwica ivyumviro vyawe nivyaba vyiza nawe uzoba umuntu mwiza ariko niwagira ivyumviro bibi nawe uzosanga wabarira kumvikana atariko vyari bikwiye rero uba ubona hafi yawe mukunde umubahe umuvyeyi nakare ngo umwana n'uw'igihugu umuntu wese niyakwereka urukundo menya yuko ari umuvyeyi wawe mukunde kandi umwubahe hama Imana iza ijuru abana mwese I love you. Okay. Ndabaramukije mwese abakunzi bacu. Amazina y'abavyeyi nitwa Nguruza Desire muri filime canke cinema canke ireresi mu kirundi c'iwacu. Nakinye nitwa Edi Papa Samantha. Papa wanje. Ego. ashushe Muri ireresi yacu ya Buzoca. Bo, mu ntango urabona ko nakinye nk'umupapa atabereye urugo ko nafata nabi Imana amakofu wankubitwa mwibuke kimwe mwasezerana abaca imbere ya pasiteri mwibutse ico mwavuganye ico mwasezeraniye abadamu banyu imbere ya patiri mwibuke ico mwasezeraniye na cane cane mwibuke cagiye mutarabana urukundo mwari mufitaniye kugira ngo urukundo rubandanye no mu ndabatumira mwese gukunda abagore biwanyu hama abagore nabo ndabatumira kubaha abagabo banyu abamama mwese turabakunda cyane mujyeshimu Buzoca Mwibe rero filme Buzoca tubemo twese mujyeshimu na kinyiki nawo jenari mukase wa Samantha ariko Samantha dwejeje kina filme Buzoca turayiranga yisitwa dukinye jenari umugore wa papa wawe urafata ukuntu mugabo si vya vrai urabizi ko ndaboya oya urankunda amashyi barafashe ukuntu cekindi bavuga ngo mukase yamari mubi nico nyene twashatse guhanura ibintu bashi yamari mubi freme twafuye iki freme mukase yamari mubi mukase yamari mubi uyu rero yaragize umutima mubi agaturira iryo jambo ngo mukase yamari mubi nicyakene navuga yuko atari byiza yuko umuntu yamayishiramo ibi bikuye umuntu ni wamwiyumvira nabutegerezwa kumwanga hari n'ikindi abagabo badakunda gusaba imbabazi bakenyezi babo mu gihe baba bagira ikosa ni byiza nabonye n'abagabo kubwira umugore wawe yuko bamukoshereje hamwe musaba imbabazi kugira ngo urugo ni babiri si umwe kandi yakuntu bacavuga ngo mugabo n'umutwe w'urugo niyo turabizi turabubaha cyane twibutse yuko no mu ijuru nta by'ubugabo nta by'ubugore umuntu wese akora inkuru karaja mu ijuru muga turabubaha abakozi bose ndabifurije kumera nka jewe Megane no mu buzima bwa misi niko meze mu buzima bwa misi yose wowe urabifurije jewe abajene bose ndabifurije kuzogira amahitamo meza ntibaze baratwagwa n'ibishobisho nifurije abagabo bose kuzohitamo kuza baraca bugufi imbere y'abagore babo mu gihe baba babakoshereje kandi nifurije abagore bose kwibuka gusengera ingo zabo kuko iyo Naomi atari gusenga cyane twese twari no kuja no kubaha abagabo babo nanjye ikintu nifurije abamama kugenda kurongorwa ku mugabo yafakaye si icyaha ni ibintu byiza mugende murongorwe mubane neza n'abana abana musanzeho kandi abo ugiye kuba mu rugo nk'abandi ibintu nta kibi nta cyo uba wakoze ahubwo ugiye kuba umubyeyi kandi aba ari igitsibo abana mutunzwe na ba mukaso frema attention hari ibintu mwishizemo ni ukuri musenga Imana abantu beza barabaho Imana ibahezagire cyane Buzoca